Sannta imisi baye myinshi cyane gose utuntu dukuru Sannta aragiye nakiri muri Isaac TV ngo ntimwanyirukanye kubera ko wagiye utadusezeye tukeneye kumenya impamvu wagiye utadusezeye ngo ndetse na Sannta ngo biragiye habona atanse ariko rero nta kintu kinyegeza kuri inosi mugabo ndimo kwibwira niko kwibesha kwibwira niko kwibesha abantu bavuze ngumva ngo kwirukanwa ngo kugira iki canka bahora bavuga ibiganiro mumenye pour le moment sindiko ndakora muri Isaac TV ku mupira wambaye mbona logo zibiri ndabona ko logo iri ngaho hejuru mbe hadise gute Isaac TV Isaac TV ngira kwiroga ari nziza mvuga ati ni nziza en tout cas vraiment donc nzo barundi mwigize ngumva ngo sishimi mvuga ati ni nziza bon yego ni nziza vraiment dushobojwe zogenda neza atwa nzoba desi urumva ngwita umuguma muri Isaac ngo ivyo uriko urakora ngo ntibisa oya kuva mu bwiza tuja mu bundi broadcasting around the world. This is your #1 internet radio station. The music you love right here, right now. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Sannta vite. So? Red fresh. Yeah, that's the one. Saka look keza. I can look like good. Bon, saka look keza, gatriko ka bien, puis classique ferme. Merci beaucoup, Eko. Comment gushaka kuniganija basha ko zaje active sawa umeze neza. Je narinda wakumbuye uburyo mutarishobora kwibaza. Nuca wihanika zinaragu. Urumva narinda bashuhiye. Kuri micro centre ya Tarita. So merci beaucoup twakira d'abord. Merci namwe. Kutugenderera. Sannta misi yedi turabunyaga statikierereza hari ati muri avril imbanyi rimo izoba yavutse bise birandembeje imbanyi yabigeze Iva nawe ugira umunyarusaho dufite ibintu byose bizo navyo navuga. En fait bon na stati yasirikiye cyane nguri bungenze ngo so uribaruka ikintu gikomeye bigeze nanditse ati sinimba barabibonye neza ati abantu bose mukurikirana stati zanjye ndafise inda y'ikintu ikintu kizovuka muri avril ubwo rero bishobotse muzonyibarutse none wowe inda y'ikintu n'inda y'umwana ntisi ibintu bibiri bitandukanye inda y'ikintu n'inda y'umwana rega nanjye sinavuze inda y'umwana navuze inda y'ico kintu ibise bigeze he ibise by'ibintu by'ikintu birabaho urumva nyene murabizi kugira ngo ubeho muri kuri social media tugezwa guconfusinga abantu imisi mugabo kame murumva ico kintu kirahari ntikwari guconfusinga na gusa ico kintu kirahari Sannta imisi baye myinshi cyane gose utuntu dukuru Sannta aragiye nakiri muri Isaac TV ngo ntimwanyirukanye kubera ko wagiye utadusezeye tukeneye kumenya impamvu wagiye utadusezeye ngo ndetse na Sannta ngo biragiye habona atanse ariko rero nta kintu kinyegeza kuri inosi bon nzi yuko hazohora ibisanzwe ukwezi kumwe basha ukwezi kumwe n'utuganiro aho rubaha ni twinshi ikintu je novuga Isaac ntiyatwirukanye nta kazi twahebye urumva turacaye ku kazi kimwe gusa n'umuntu ntaruhuka basha en fait hari amakinga menshi bayiko babirukanye ntibamenyereye ico kiruhuko rero none wari bwaruhuka umwanya ungana uri muri Isaac rega sinayibwa kwiza umwaka urenga erega no muntu uze y'akazi wotonda genre wokora amezi abiri akazi hama ngo baca guha ngo karuhuka ubu rero donc dispose yuko wari mu congé waruruhutse ubu rero son turakubona muri Isaac TV mugabo ndimo kwibwira niko kwibesha kwibwira niko kwibesha abantu bavuze ngumva ngo kwirukanwa ngo kugira iki twari turuhutse ariko kakora uko atari kuruhuka gusa akaruhuka kazovamo ikindi kintu
ntuke bazoshobora kumenyesha rwose murabona musaza hanyu nari byose sinigara mufise cyangwa iyi myanda ya ca kintu urabona nambaye PJ classic ko mutaratubwira fréquence ya iki kintu mutubwiraho tubwire amakordone yose tuyamenye basha tuze byose mushaka tubyara premature none ndafuwe byose muzobimenya hageze muzobimenya hageze mugabo murazi ko sunha baragize na lancement yuko Imana ibishatse ibintu bizogenda neza PJ Classic Femme sanga muri PJ Classic Femme abatari bwahabone mugabo urahaberetse Sannta wiyumva gute nk'ubu abakunzi ba Isaac TV bari bakumbuye kubona isura yawe ijwi ryawe iki ubu uriko yumva gute umaze igihe nk'iki cyose udakora ibiganiro kandi ufite abantu benshi bagukurikirana n'utujambo twarabaye twinshi mu bantu kuri ino nshuro we muri wowe wiyumva gute ibyo ntibyobura kandi uzi nabo umugenzi ukunda umugenzi ndiko mvuga nibyo bishobora gutahurika cyane umugenzi ukundi haheze iminsi utumva amakuru yiwe utamenya amakuru yiwe tegeza kuba alerte so abakunzi ba Isaac TV nabonye baradukunda namwe ndabibabwira ati je bigenda bizi ko mudukunda kuko gufata umuntu akamara ibiganiro byawe iminsi yose ashayiringa agira iki urukundo kuri je ndabakunda nanje kuko naba ndabivuga urumva hariho abagumye bavuga ngo kimwe ku kindi ngo turagize iki n'ukuri cyangwa bahora bavuga ibiganiro mumenye pour le moment sindiko ndakora muri Isaac TV kandi sinirukanye kandi sina démissionne so ako karuhuko kariko gategura ibintu byinshi byiza haba ku ruhande rwa Sannta wenyene mutaronse kimwe ku kindi muzoronka ikindi kiryoshe mutabonye kuri Isaac Classic I'm sorry muri Isaac TV ikindi kintu ayo byose kugira nyene mwabyumva ntitwobaheba mwaraturoze n'ijambo rimwe hama nkuko nako ndavuga muri ibyo bintu byinshi byiza soon ndapfuye wemenagura nta kibazo ndakanguka cyane mba ni ikintu gigita soon hariho Sannta Gospel Show mugiye kubona inde Sannta Gospel Show ndafuye so urumva ni show izoba iri kuri Instagram live kuri konte yiwanje Sannta ratari tabasha mwiyabone cyane kugira ngo pour la promotion bien sûr ya Mondial Gospel bigende fresh aha mu Burundi Sannta gatonya tumenyereye cyane nko ku madote mu mariage abakobwa iyo bagiye kubatora bararira cyane kwera umunezero ko bagiye kubaka ubu ukicumva yuko Isaac TV warayikoreye igihe kirekire usaba fana bagukunda neza ko bajya barira arenzwa kubera ubwo babwiyagiye cyangwa arenzwa kubera umunezero no like nashaka kubaza juste umunsi wa mbere bakubwira ati uno munsi ya Isaac TV urunguruje mu mabanga uvuye muri Isaac TV ugiye mu bindi bikorwa bitarashobora gutangura neza mutubwiye ko son tuzoyibona wavyakiriye gute Sannta nta kintu wumvise kikuniga bo urashaka kwiyumvira ati abantu baramfashije ukuntu muhira barandi hishuri kiniki mugabo uramenya ati nubwo bafashije nshimwe ko bumvi sino bwiye ku mugabo biratesa donc iyo ubonye ko utagiye kugorwa ari ikintu uhari waripfuje nawe washaka kumbure gutera intambwe nturira donc byose birahurira hamwe ugacura kubera umunezero mu yandi majambo rero tuvuge yuko ku ntambwe Sannta yateye ava muri Isaac TV yinjira mu bindi bikorwa bishasha bitarashobora kuja ku mugaragaro neza na neza kuri Sannta byamubereye umunezero nibyo byifuzo byiwe yamanye cyangwa byapfuye kumushika kuturumbuka bon nibaza ko iyo wiyumvira kuguma nko mu nzu kwa papa wawe swati udakomeye canke
canke sinzi ivyiyumviro ufise sinzi umuntu wese akomeye afise ashaka gutera imbere ashaka kunguruza kugira yandi ma experience. Bon, ubu rero kuri wewe nka Sannta la Talita nyene tumenyereye nyene. Kandi iva jewe. Dagiye vraiment. Gusa nanje ntunkanga umunsi waje muri Isaac TV. Ubwo akanya gatonya Sannta akabazo rero gatonya tukurusaku tugatonya. Urusaku? Urusaku rutonya. C'est simple. OK. Mugo urusaku mega. Hein? Ego ni bo. No, urusaku rusanzwe nyene bisanzwe sivyo. Harya we Sannta watangiye kuririmba ama gospel ryari? Kumenga siyo magu yawe siyo ndakumenyereyemo ibintu by'ama gospel ko muri kurana dutumira kuri Instagram iki muri we byakujemo ryari byagenze gute? Sannta nigeze aririmba gospel kandi ntagiye kuyiririmba gusa ni ikiganiro kizoza donc Insta live abakoresha abasanzwe bakoresha Instagram barabizi donc ico kiganiro kizoba ari kuvugana n'abantu bakora gospel mu Burundi kugira ngo pour la promotion nyene ya gospel sino ngiye kuririmba inspiration y'ivyo bintu wabikuye Sannta? Nayikuye ko ndabivuze uhereye ku mamedia yose ari mu Burundi amamedia yose n'abavyiyitirira nta kibanza muri kumuraha gospel et pourtant hariho impano nyinshi haba kuva muri production haba kuva mu majwi. No, uvuze yuko harageze kwija habona. Uvuze yuko amamedia yose atari ko arakurikirana cyane ibintu bya gospel. Noca mvuga yuko Simvuze ko tekara gukurikirana. Donc nta ruhara runini. Uravye top 10 y'indirimbo. Ya gospel abarimwe. Eputa uko kwezi haba hasohotse izirenga 200 hoshobora kuba top 10 ya gospel gusa. Kuri wowe nka Sannta rero uraje kuvuguruza, Sinje kuvuguruza. Nje kuba abantu badagira ikibanza gukorera muri bo kuri Instagram gusa ariko kuri Instagram none Instagram rega izotuma umumenya utari umuzi ucumuye ikiganiro nabyo wumva. Okay Sannta. Akabazo k'amatsiko rero wagize ukimbona kuko akabazo k'amatsiko Isaac n'umubyeyi bon Isaac TV basa mu mbabarire urabyumva uvuga Isaac igituma mvuze ko ari umubyeyi iva harabonye ikiganiro twakoranye cyo compare arabyibushe aratagase none Sannta ni kibazo urumva nihaye ninyisho bakunzi ba Isaac TV ariko sikunde ngira nko ngaha naje ndi mubogara ari warabyigira urumva warufise yamvi mugabo warufise yamvi ko umubogara ndakunze kwikundira abantu baraba baje ikibazo kibananiye kwishango no comment gusa nkaba abafaransa babandi babyita oya nturabona ko byibushe gaiva tuvugisha ukuri bon urabyibushe yarafise ibihere murabe akimuzora bikiganiro ndaheze ikiganiro bon en fait Sannta urati nkaho nko kuraba ugitanga umunsi wa mbere ufata mikro wari gato wari kabi ariko manigira neza rega none bon ikintu gusa novuga abantu bafise ibyumviro nk'ivyo fise abenshi baca bibaza ngo ni kumuvugira kubera ari umubosi wacu kubera ari iki ni bake cyane kubera ko niwe muntu wa mbere nasanze aha umwidegemvyo umukozi donc uhaye umwidegemvyo umukozi aca akora afise umutima mwiza ugaca umuzanira abantu babantu nabo bagashi batuma aba uwatobaye voilà donc rero ni nk'umuntu yo gufata agaca gutereka rero nko mwiduka y'ibintu bivara amamiliyaride n'amamiliyaride atiwe petit yangu we ni wibereho nta kibazo urumva tuka vraiment donc normalement nakwemereye usubwidegenza utanga nta stress vraiment none cyo wanse n'igihe kumwiduka ry'amamiliyaride ngo agaca kumbwira ngo petit yangu ngo ni wibereho uragwaye wewe azeya umvise amamiliyaride wavuze non en fait nashat amamiliyaride ndafuwe ndayagereranije na Isaac TV umuntu akuzana akagutereka muri Isaac TV vraiment utabaye ikijuju baguhaye kujya no kuvyibu no guhera ibihere ariko gusa tuzogarukako ndaziranga example zihuye sha
So Sannta ndafise kandi kabazo rero kandi kabazo en fait uri kuramenyesha cyane umva nutundi tubazo tuguma tuba twinshi cyane Sannta urakoze muri Isaac TV igihe kirekire kandi ndumva yuko ahanini kuri wewe uri kurabona yuko abantu ba gospel batariko barabaha agaciro mbega wo gikora muri Isaac TV nigiki tuma abantu baza kundondera sinavuze ko batabaha agaciro no suko kibanza bategerezwa ntsuba ariko bararoha voilà ndiko mbaza rero wewe ukiri muri Isaac TV nigiki washoboye gukora abantu ba gospel music bazokwibukira ko nk'umujournaliste akunda ibintu bya gospel music ashaka ndamurege jaranyica ibiganiro byose nakore muri Isaac TV bya gospel nta nakimwe kigeze gisohoka wanga mama nabisema byumye nta nakimwe kigeze gisohoka nta nakimwe ku mpamvu yawe ibyo naje tabyonze kidatakaye ntavyonze umva ibya gospel byama byatakaye mbwa kandi ndabitahura none sinzi rero ngo intunzeya ukuntu byaba byagenze ariko byarataka simvuze ko byatakara kimwe gusa ndakubwiye ko ibiganiro je nakora bya gospel by'abantu ba gospel nta nakimwe kigeze gisohoka n'abantu mu consulta YouTube murabi ibiganiro byose Sannta yakoze nta kiganiro ca gospel kirimo ariko hari abantu David Victoria's team agira nk'umuntu wa gatatu twigeze gukorana kimwe kikindi ariko kandi ndabitahura kuko media yose bifise ukuntu ikora itunganije kandi bidashobora guhindura ngo nukwera ngo hariya ngo byashushe ngo habihoze urumva ariko kandi ico nzico muri PJ Classic FM asha ntabwo mvuze ngo ryari najya gusa asha ego good Sannta umutoyi wawe tuzi ku izina rya Wise ni umustar akomeye cyane ni umuririmvyikazi ariko arabikora neza cyane ufise temperature gira hano tuganire muta gira ubwoba oya niburaca akabazo kanje gaca kaza ngaha mbega abavyeyi banyu bavyakira gute umwe ari mu miziki abakiriri bakunda kwita ngo ni si mama nawe uri muri gospel like babakira gute babafata gute bavyakira gute ibyo bintu murimo hagati yawe na mutoyi wawe Wise bon abavyeyi baradukunda kandi biteguriye no kudusapotinga ni kuvuga ngo mu muziki no muri gospel kuko je sindi umuririmbyi wa gospel urabizi sindi umuririmbyi wa gospel gusa nk'umujournaliste narafashe position ndavuga ati ngiye gukora ku iki kintu gusa sikavuga ko nasekira ndayihevye none muri PJ Classic uzibutse ko nazokora ibiganiro bya sekira hama stage nubwo noba nanka gospel sekira saje uko Wise ko ndamufasha mumbabarire bantumaze nka saje Wise ko ndamufasha sindamufasha nk'umuririmvyikazi ndamufasha nk'umutoyi wanje nkeneye ko atera imbere nkeneye ko abasaje wariwe atera imbere muri Wise wariwe wese utangana n'amavideo muri ntuze shooting bampari amubwira ati ndamuca ndamufasha rero nk'umuvukanyi cyane nimba yasanze yafashe inzira mbi nyine azobibonera experience yiwe nimba yafashe inzira nziza urumva wewe nibikora nari kwishaka kumenya uruhara abavyeyi babaha uruhara rungana gute umwe ari muri ibi undi ari muri ibi eske kuko tumenyereye no uzi kwica kintu ni rya mbere ndakivuge ngaha muri Isaac TV sino mama ntacazi na papa ntacazi kuko Wise aririmba oya ivyo uri kuvuga ngo gospel na sekira ntazi ko Sannta gospel show igiye gukura ntabyazi aza kubona nunze iyo nunze ukava mu bandi merci beaucoup Sannta turiko turangiza ikiganiro cacu ibyo bintu ugomba kuzokora bya Insta live ibiki nibiki ntubona yuko bishobora guteza uruhagarara canke icuka kitari ciza ku buyobozi bw'iradio uzoba uri kurakoreramo ibikorwa byawe canke uba warabasabye uruhusha urababwira ibyo ugomba gukora bon nibaza ko bazobibona nabo mu bandi kuko hariho Sannta nk'umukozi na Sannta ari mu buzima bwiwe sinzoba ndiko nkoresha ama social media ya PJ Classic FM sinzoba ndiko ngira ibintu bya Sannta ndakuvuga ngo umujournaliste sinomuba ngo nikora ko ngo ndi muri Isaac TV
canke muri PJ na statut wanje ya licence nyimba ntarabishikako mu mbabarire kumbure nti na statut wanje ya licence kuba ari umuntu agiye akavuga ati ndashobora kuronka inkuru ngiye kuri statut kwa Sannta uyu munsi donc ahantu hose ndi ntegereza nyene kuba umujournaliste atari ko ngo officiel media niki good so Sannta tugendere ku kandi kabazo reka amatsiko rero ebana cyane ku mupira wambaye mbona long time ku mupira wambaye mbona logo zibiri ndabona ko logo iri ngaho hejuru mbe hadise good Isaac TV Classic Fair ngira ko iyo gari nziza mvuga ati ni nziza en tout cas vraiment donc ibintu by'abarundi mwigize ngumva ngo sishimi mvuga ati ni nziza bon yego ni nziza vraiment so turakeneye kumenya rero itandukaniro riri hagati y'ayo marogo abiri n'impamvu bayashize ku mupira umwe umunsi imipira iboneka nkuko video yahaciye kuri Isaac TV live no kuri PJ Classic kuri YouTube yabonetse umunsi bashira habona yuko ubu rero Isaac TV ntikiri gusa YouTube ariko hari ikindi kintu yabyaye comme Isaac TV yabyaye PJ Classic bakaba babishize uwo munsi uyu mipira bakaba bayikoze uwo munsi wa lancement hategereza kuba akantu kabihuza ari cyo cyumva cyo gukora umupira Isaac TV yarabyaye PJ Classic Fame inyuma y'umupira hari fondation Maria murumva ni ibintu bigenda bikwigana ni hamwe nyene ngo ibintu byose utobishira hamwe fondation Maria nayo hari yindi yiri nyuma urumva mugabo bavuga ati basi omwe basi ibintu birafise essence ngo byose bitobishirako merci beaucoup Sannta turiko turaja ku musozo w'ikiyago cacu ndakeneye kumenya Sannta nimba atari banga ikiganiro cambere ubona kiri shosho kizoza gishitura abantu witeguriye kuzotangura gukora ni ikiganiro cyitwa gute navuze ati mbashaka byaga premature nuko ibyo tubirindire twihanganye ariko twizere ko dushobojwe zogenda neza atwa ntizoba desi urumva ngo itumuguma muri Isaac ngo ivyo uriko urakora ngo ntibisa oyaha kuva mu bwiza tuja mu bundi izina rya Yesu Kristo so Sannta turakeneye kumenya kubera ko utashimye gukorera muri Isaac TV en même temps muri PJ Classic FM deja uko babivuze wavuze amazina biratandukanye so urumva ariko nabavukana na entreprise médiatique abiri nubwo avukana na entreprise médiatique abiri afite amategeko atandukanye afite amategeko atandukanye niyo bariko baraja hatandukanye donc ibintu byose biratandukanye en fait nubwo hari kibihuza aho nyine rero dutahuze neza ngaho rero ibintu urumva nyine ntitereka ni nkuko nawe netse nkubaza ikibazo kwe kuri muri Isaac TV nawe utari mu bagenda muri PJ kugira umuvyeyi moto umuvyeyi je nanje nabonye ko umuvyeyi yandeze neza hageze ko nsohoka ariko cyandi mukuru wawe ko biri kose ko nitwe twabavyaye yo ashaka dusubire mu itanguriro tuvuge neza uko waje ndakwisaza nabiretse Sannta biravugwa cyane yuko ugomba kugurura media yiwawe TV yiwawe two dukuru ayo ma wishes ni menshi kandi ni meza Imana ibidushoboje tuzobikora wow nta kinanira ikintu cyiza cyose Imana iriteguye kuhidukorera kibereye merci beaucoup kanabwi bon ntacyo bitwaye contrat yanje ntabyo imbuza ahubwo mukazoyibona muzovuga mwasafa nziza thank you so Sannta reka ndabwira ati merci beaucoup kutwakira mu bwami bwawe bwanje ubona ugiwa none kari wasanze ngawe PJ Classic Fame ntumfungishe ivangu nyirukane ntaranakora aba hariya PJ Classic Ashana PJ Classic bon merci beaucoup quand même kuduha umwanya kuyaga nawe parce que byari bikenewe twari dukeneye kumenya like utuntu twinshi cyane twerekeranye na Sannta udusako twavuka Sannta yaravuye muri Isaac TV iki niki ariko wariko
urabategurira ibintu byinshi byiza kandi uri no mu myitegura y'utuntu twinshi twiza doda dusumbirije twatuntu kandi nakanishure basha communication birashushe yataye Santa ndagushimire cyane Santa urakoze Iva merci beaucoup nawe cyane c'est un plaisir gukorana nawe ni bwa mbere kandi twari dukoranye bon warigeze kuntumira muri kimwe ku kindi oya wewe unkoresheje ego cyenda gukoresheje ni bwa mbere vraiment uratese arabizi yashu na bado rero hari ibindi nyegeje hariya urisi uzasubira kundonka urisi uzasubira kundonka bagushohoyesha sawa bakunzi ba Isaac TV nuko basezere basi abakunzi ba Isaac nyuma TV reka mvuga ko ndamvuga abakunzi ba Isaac TV reka ndabasezere cyane ndabagakunda kunda cyane nimwagire kugira subscribe murazi nimwe babosi bacu mudahari natwe nitwa tuba duhari ndabakunda cyane cha sinzi impamvu itagiye kumura pe ndasa ndabishobora usaga ntarabyereka bakunzi ba Isaac TV we are on time ni Santa wacu ratarita hano twamugendeye twayade byinshi ukuri kuri wo mwakumvise ico no basaba rero utarafite kuri Sabonnez fyonda kuri Sabonnez kugira ngo amakuru mesh meza aguma bashikira turabakunda cyane ciao ciao Broadcasting around the world. This is your #1 internet radio station. The music you love right here, right now. The station with the best music. I love the music. Best music.